Ndasubiriye kuba kaze mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri numureshko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Nabahe kaze rero mu makuru yacu yo mwirijoro. Namakuru menshi cyane rero namakuru abarundi mwoba mwaranyegejwe haba mu nkino muri politike mwipereza ndetse n'agateka kazi na muntu nandi yose abatandukanye abariko ravugwa ngaha mu Burundi. Turabahe kaze rero mu makuru yacu yo mwirijoro. Namakuru menshi cyane namakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Niteka rero n'umunezero ntangire byo kubandanya tubana namwe mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri numureshko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Dore rero simwe mu ngingo nkuru amakuru yacu ari buze gushimikirako. Urongoye umugambwe CNR inyankamugayo agatorwa ubwo yarakukurutse hanze y'igihugu mu rugendo yarimo kuva ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya kane ntwarane 2025 kuri ngubu bivuga ko yoba yarashitse ngaha i Bujumbura. Gusa amakuru duhawe n'amasoko yacu nuko indege yari imureruye yoba ngo irashwe, bikavuga ko yoba irashwe nabo batavuga rumwe n'ishaka rya CNR. Murabizi neza ko mu minsi yaheze agatorwa yari yagiye muri sentare yagiye kuburana nabo batavuga rumwe batavuga rumwe nyene na CNR inyankamugayo. Vuga ko rero bagira murabizi ko hari amakuru menshi yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi bashaka guhirika agatorwa umugambwe CNR. Ejo bundi rero yararengutse mu butungane, gusa hari amakuru twari twumvishe aho agatorwa yaneguraga utunenge tumwe na tumwe two muri sentare ndetse n'uburongozi bwo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Agatorwa rero yaramye ararwanwa nabo batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uyu mugambwe wa CNR inyankamugayo, na cane rero bikavuga ko bo bashaka guhirika agatorwa kuri uyu nyine mu burongozi bw'umugambwe CNR inyankamugayo. Amakuru rero natse namatwa dusumira mwirijoro ubwo yarakugurutse hanze y'igihugu mu rugendo yarimwo indege yari mushikanye ku kibuga c'indege i Bujumbura, bivuga ko yoba irashwe itarashika hasi ngo ibe yagwa. Nishavu rero ku banywanyi b'umugambwe CNR na cane abashigikira agatorwa. Ni inkuru rero ibabaje, biravuga ko kuri ubu ngubu nyene ngo yoba akomeretse gusa aciye ajanwa kwa muganga. Turaza kubandanya amakuru ku buryo bw'idonido turabe ukungene imvo n'imvano yo kurasa iyo ndege yarireruye agatorwa. Mu yandi makuru kandi tubananije ngaha mu Burundi, biravuga abakenyezi baravuga ko ngo nabo bashobora kurangura ibikorwa benshi bibaza ko ngo bidashoboka ku bakenyezi, ngo vyoba ari byo abagabo gusa. Aha rero hari umukenyezi yatanze akarorero. Ni umukenyezi afise ipeti rinini mu gisirikare c'u Burundi. Uwo mukenyezi akaba yitwa Marie Ange niyo kindi, akaba rero ari intwazangayo bo yo ku rwego rwa koroneri. Rero mu makuru twahawe n'amasoko yacu baganiriye avuga ko yinjiye mu gisirikare c'u Burundi mu mwaka wa 1993. Avuga ko rero uyu mukenyezi arubatse ndetse yanafise n'abana 5. Avuga ko rero kuva ari umwana yaguma yiyumva ko ashaka kwinonora imitsi ndetse akumva ko ngo akazi k'igisirikare ari akazi karyoshe cyane. Uwo mukenyezi rero w'imyaka 52 ashikiriza ko ngo naho yagikunda bitari byoroshe kuko ngo mu gisirikare atabakenyezi bariyo mbere ngo y'iyo myaka y'igumana 1990 yigana, ariko kuko ngo mu nyuma ariho yumvishe ko ngo bashobora kwinjirayo. Yari ageze mu mwaka w'11 inyuma yaho y'imyaka rero ngo 3 ngo niho yaja mu gisoda c'u Burundi. Avuga ko rero ngo yatewe intege n'umuvyeyi wiwe, aho ngo abandi benshi bamuca intege bamubwira ko ngo agiye gupfa kuko ngo ocari igihe c'ingwano. Marie Ange ashikiriza ko ubuzima bw'igisirikare butoroshe cane ko kumukenyezi afise ayandi mabanga. Asigura kandi ko ivyo ukora bihindagurika kuko ngo bashobora kugutuma ahantu hatandukanye. Aha avuga ko bishika ngo bakagutuma aho hantu ufise umwana akiri muto, ngo bigasaba ko urondera abandi bo mu bantu bo mu muryango ngo boba bagufasha. Uwo mukenyezi rero batazira Kami yavuga ko ngo kuba umusirikare uri umukenyezi bisaba kwitwara neza, ngo bikanasaba
kubandanya urondera ubumenyi butandukanye. Inyuma y'amashuri rero ya kaminuza mu gisata co kwinonora imitsi, Marie Ange ariko ngo arondera urundi rupapuro rw'umutsindo mu gice ca kabiri cayo mashure. Tubanarize amakuru Igitega. Mu ntara ya Gitega aravuga ko hari imirongo y'abakenyezi bariko barasaba ibitenge by'umunsi mukuru wabahariwe minini ku kigo JPDFS. Mu gihe hasigaye iminsi 3 gusa kugira umunsi mukuru wahariwe abakenyezi uhimbazwe kuva mu gitondo kuri uyu wa gatanu ntwarane 2025 ko kigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imibano JPDFS Igitega. Abakenyezi ni benshi cyane batondeye ibitenge byo ku munsi mukuru. Bamwe bavuga ko bahashitse isaha 1:15 z'agatondo ariko gushika isaha 8:15 zirenga ngo ntibari bwashikirirwe. Bamwe mu bakenyezi bavuga kandi ko ivyo bitenge bije bitevye inyuma y'umwaka uyu mwaka ngo ni mu gihe kandi ibituma bahahurira ari benshi cyane kubitora. Ibitenge vya mbere vyatanzwe kuri uyu wa gatatu ntwarane 2025 ariko ngo habanje kuza bike ngo vyahawe abakenyezi bo mu ntara ya Bubanza, havugwa ko ngo hazohimbarizwa uwo munsi mukuru w'abakenyezi. Nubwo bamwe rero bemeye gutonda kugira ngo bazoberwe ku munsi mukuru w'abakenyezi, mu batonze harimo ndetse ngo n'abaca baja kubicuruza n'isoko bakabigurisha amafaranga 50,000 y'amafaranga y'amarundi, mu gihe kandi ngo baba babirose ku mafaranga 32,000 by'amafaranga y'amarundi. Abakenyezi kandi basaba ko ibitenge byoza birashika hakiri kare ngo kugira baronke umwanya wo kubitondera ndetse no kubisonesha. Ngayo rero amakuru yariko aravugwa ngaha mu Burundi. Tunerukiye mu makungu. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mw'iri joro biravuga ko umugwi witwaje igwanisho wa M23 woba utanguje ibitero n'ingwano ziriko zirabera muri Uvira ndetse na Minembwe. Bivuga ko rero igisuda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC ndetse nabo vadikanyije guhana n'umugwi witwaje igwanisho wa M23 harimo igisuda c'u Burundi, umugwi witwaje igwanisho wa Wazalendo ndetse n'umugwi wa FDLR. Bavuga ko bariko barahangana n'uyu mugwi witwaje igwanisho wa M23. N'urugamba rero rumaze hafi isaha rutanguye. Umugwi wa M23 rero biravuga ko kuri ubu ngubu urimo urakubita ahababaza igisoda ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'igisoda c'u Burundi FDNB. Amatwa dusumira avuga ko kuri ubu ngubu igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC coba cahunze imigwano. Gusa bigavuga ko kuri ubu ngubu umugwi witwaje igwanisho wa Wazalendo ndetse n'umugwi wa FDLR n'igisoda c'u Burundi ngari bo basigaye ku rugamba rw'imigwano ngo bahanganye n'umugwi witwaje igwanisho wa M23 kuva mu mpera z'umwaka wa 2021. Umugwi wa M23 wakongera kwadukana ingwano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cane muri Kivu y'Uraruko, muri Kivu y'ubuseruko. Bivuga ko rero ibice bitandukanye bitari bikeyi biramaze gufatirwa mu minwe n'uyu mugwi witwaje igwanisho wa M23. Nkuko rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu kuri ubu ngubu umugwi wa M23 uragenzura ikibuga c'indege ca Goma ndetse n'umugwi wa Goma, ikibuga c'indege ca Kavumu, intara ya Bukavu ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Umugwi wa M23 ubandanya wigarurira. Reka rero dusozerere ngaha amakuru yacu iyo mw'iri joro. Turaza gusubira mu gatondo, gusa ndabibutse mu fyonde sabone ndetse na partage kugira muze muraba mbere kubona amakuru y'ibiganiro tubashikiriza kuri no murashiko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ryari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe makuru twabashikirizaga mw'iri joro mwanywanyi, kandi tubana amakuru y'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri no murashiko yanyu mukunda cyane ya Isange TV.
Reka rero ntere yambo mu Barundi mwadukurikiraga mwirijo muri mu mihinga itandukanye igizwe igihugu cyacu c'u Burundi nk'abari mu bisagara bitandukanye amazone atandukanye uducimbiri dutandukanye ndetse n'intara zitandukanye bigize igihugu cyacu c'u Burundi mu bandanye mugira ijoro ryiza turaza gusubira mu makuru ya mu gatondo.